Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri umwanya mwiza, umwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora, muri kumwe na Pastor Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church. Tubamenyeshe ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Carama gahahe hafi y'ikibuga aho bita kwibarabara ry'amabeni. Abantu benshi rero barahazi. Turabaye kaze rero muri uyu mwanya udasanzwe w'iminota 30 muri gitondo gikomeye cyane, aho Imana igiye gukorera ibikomeye n'ibihambaye biciye muri uno mwanya. Urashaka kubugwaye, urashaka kubabaye, urashaka ufise ikibazo iki cyake kiriya, ariko rero ndagomba ndakuremeshe ko nimba uri kumwe na Yesu, nimba ufise Yesu, nimba waramwakiriye, nivyo igiciro kinini umenye wo wakiriye uwariwe. Nivyo ngomba ko tuza kuvugana nawe, umenye wo wakiriye uwariwe n'ubushobozi afise ubushobozi bwinshi cyane kandi bukomeye. Arashobora gukorera ibikomeye n'ibihambaye, arashobora gukiza iyo ngwara, arashobora gukuraho ico kibazo, arashobora gutanguza ubuzima bushasha mu buzima bwawe, kandi byose bikaba bishasha. Ngira ndongene n'akajyo ko kubwira ko uno munsi tufise amasengesho ku ishengero rya Hope Church saa 10 zo mu gitondo, aho nyene mu Carama gahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga kandi hafi y'uruzi Gikoma. Turaza kuba tufise amasengesho mu gatondo ka kare 6 zo mu gitondo gushika saa 1. Turasubira kandi dusenge isaha 9 n'igice zo ku muhingamo. Turaza kuba dufise amasengesho adasanzwe, aho tuza kuba tuko tusengera abantu bose bafise imitwaro yicanye yindi. Woburushe, woburemerewe, wofise ibibazo warubiri inyishu, wa umerewe nabi, woba warapfakaye, woba uri impfuvyi, woba warakenye, woba waragwaye, woba ufise iki canke ikindi cyotuma Yesu agutabara, ntutinye kutubwira, turaza kugusengera kandi Yesu araza kukugirira neza. Inimero zacu za message ni 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Turaza kuzisubiramwo, ariko kandi nimba ufise umutwaro canke ukeneye ko usengerwa, urashobora kututwandikira muri message ukatubwira naho uri kugira ngo tuce tugusengera. Turizera cyane ko Imana ishoboye kugira iki gukoreye, kandi irashobora kwigukorera nyene, kuko ntiraba nkunzi, ntiraba imyaka y'umuntu, ntiraba aho yavukiye, ntiraba naho yakuriye, ntiraba ivyo yize canke ivyo atize, ariko kandi ni wizera gusa urabona ikiganza c'Imana, urabona ubwiza bw'Imana. Rero uno munsi rero turaza gusengera abantu hano ku radio, kandi turaza no kubasengera hajya ku ishengero rya Hope Church ni mu Carama gahahe kwibarabara ry'amabeni aharabana n'ikibuga aho bita ku Mbaho. Ego aho nyene niyo tuzakubwirira amasengesho ya saa 10 zo mu gitondo, ko twama tuyagira misi yose mu gatondo saa 12 kugeza saa 1, amasengesho twita zindukana na Yesu. Hama saa 9 n'inusu z'umuhingamo tukaca tuza gusubira rero kugira amasengesho rero yiramvuye, aho tuza gusengera abantu bose bafise imitwaro ikomeye canke isanzwe. Imitwaro yose rero turaza kuyisengera. Rero imbere yuko tubandanya n'ibindi byose, reka tubumvishe kano karirimbo karirimbwe na Choral Hope Choir, ni Hope Choir mu ishengero rya Hope Church aho nyene mu Carama gahahe. Ni twaheza kuyumviriza tuca tufata ijambo rero tuza kwiga ko uno munsi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Carama gahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi, aho amabisi asanzwe akatira.
bigatuma ngenda ngandaye kubw'abasi banje none niki gitumye unyibagira gamana yanje uko impongi uzagizwa ifuza imigezi y'amazi ni ku mutima wanje uzagiza ukwifuza mana bigatuma ngenda ngandaye kubw'abasi banje none niki gitumye unyibagira gamana yanje mutima wanje niki gitumye wicurikira niki gitumye umpagarara mwoga mutima wanje niwishimira imana kuko nanone uzosubira kuyihimbariza agakiza kava mu nyonga hayo mutima wanje niki gitumye wicurikira niki gitumye umpagarara mwoga mutima wanje niwishimira imana kuko nanone uzosubira kuyihimbariza agakiza kava mu nyonga hayo inungabaremana basi banje bankora kwitama abandi nabo banganira inzara abandi nabo batunanira akagohe abandi nabo bankora kwitama inungabaremana ana ya Isaka na Yakobo na undi mutabazi mfise atari wewe wewe niwe buhungiro bwanje mana ngwino ntabare mana ngwino ntabare mana na undi mfise atari wewe ashobora kuntabara mana yanje woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Barakoze cyane abaririmbyi beza cyane korale yo mushingo rya Hope Church ni Hope Choir. Hope Choir rero kora ku karimbo kabo keza cyane nizere ko gashoye kugufasha.
Kwa kane uheze twarize ubutumwa bwiza kwanditse na Luka igice c'8 twarize ku murongo wa 22 na 23 na 24. Uno musi rero ngomba ko twiga umurongo wa 25 uvuga ati arababaza ati mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara barabazanya bati mbega ubu n'umuntu ki ko abarira n'umuyaga n'amazi bikamumvira. Uyu yari Yesu yari kumwe n'abigisha biwe bari bagiye mu bwato kugira ngo bajabuke ku nkombe y'uruzi hirya y'uruzi, ariko Yesu arasinzira. Abigisha baramureka arasinzira kandi bazi ko ari Yesu kuko babanye n'umuntu batazi ubushobozi afise ingene bungana, babanye n'umuntu batazi ingene angana mu buryo bw'ubushobozi, baramureka arasinzira. Harabaho igihuhusi, harabaho umuyaga mwinshi cyane kugeza babona ko bagira bagwe mu mazi, barabona kabisa birabaye nabi, ariko nibigera biyumvira kuri Yesu kuko babona kumengana umuntu asanzwe nk'abandi. Ariko bamaze kubona ko bagira bagwe mu kiyaga niho baciye biyumvira kumuhamagara kugira ngo barabe kumbure nawe barabe ingene utabara canke barabe ingene nimba bosimba nimba bokoga, sinzi ico biyumviriye, mugabo ntibiyumviriye namba na gatonya ko ashobora guhagarika ingunza y'umuyaga, ariko biyumvira ko kumbure ari kumuvyura gusa, kumbure abafashe gusoza canke ibinibindi n'ibindi. Ariko Yesu yarafise ubushobozi kandi bukomeye, maze Yesu aratuza wa muyaga. Amaze kutuza babigishwa baratangara cyane, bariyumvira mbega uyu muntu n'umuntu ki. Kuri 25 niho bavuga ngo arababaza ati mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara barabazanya bati mbega uwo ni umuntu ki ko abarira n'umuyaga n'amazi bikamumvira. Abo rero bariko barabivuga gutyo n'abigisha babanye iyo misi yose, yarigisha babona, yarakora ibitangaza babona, ariko nibigeze biyumvira ko ashobora guhagarika umuyaga. Nawe urashobora kuba uri kurabona ibitangaza Yesu akora, ukabona ibyo Yesu ariko arakorera abantu hirya no hino, mugabo ukibaza ko menga ntashobora gukora ku kibazo cawe. Urafise ikibazo gikomeye cyane, ushobora kuba urwaye umugera wa sida, ushobora kuba urwaye diabete, ushobora kuba urwaye ibivyimbe mu nda, ushobora kuba urwaye cancer, ushobora kuba urwaye yindi ngwara amenyo, amaso n'ibindi, birashobora kuba ufise ingwara yicanke yindi. Ivyo rero ntaco bitwaye, nta nubwo bikanga Yesu, we upfa kumubwira gusa. Abigisha babaca baramuvira ati Yesu iraba ibibaye n'ibindi. Nawe rero ntusamare, hamagara Yesu arashaka kugutabara. Turaza gusenga je nawe ndagusengere kugira ngo Yesu agutabare, kandi Yesu nakwishura ntubure kunyandikira muri message muri zo nimero za kumva. Ego hari ivyo Yesu agomba kugukorera. Yesu arafashise umugambi mwiza cyane mu buzima bwawe, yararindira umwanya nk'uko wobaho kugira ngo ndagusengere nawe Yesu akugirire neza. Ibitangaza birakoreka, utwumiza turakoreka, hari ibiriko birakoreka hirya no hino. Yesu ariko arigaragaza mu isi nzima hirya no hino, ariko arigaragaza no mu ishingo rya Hope Church. Turagutumiye rero muri aya masengesho aza kuba 6h zo mu gitondo hajya ku ishingo rya Hope Church mu Cyaramagahahe, aharabana n'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni. Ego ni hafi y'uruzi Gikoma. Ndagutumiye rero kugira ngo nawe uze gusengerwa 6h canke uze masengesho ya saa 9 n'igice. Masengesho ya saa 9 n'igice tumatubona ikiganza c'Imana. Turafise namiga kwa Mungu. Kuri wa Mungu rero tuzosengera abantu bose bafise imitwaro itandukanye. Ego abafise abagwayi muhira, abafise abagwayi aho nyene, abafise ibibazo bicanke biriya, abahukanye, abakeneye kubaka ingo zabo, abakeneye ibinabiriya. Yesu arashaka guseruka kandi akabagirira neza. Urashaka kuba uri kumwe na Yesu mugabo ntumenye inkomezi afise ingene zingana. Yesu arakomeye kandi afise inkomezi nyinshi cyane. Ababigisho baramunegurije, baramuraba ibisanzwe, bamufata ibisanzwe, barareka arasinzira ntibamuvyura, baza kumuvyura ariko babonye ibibazo bibaye birebire, barabona ko babuze uko babigenza, abariho bamuhamagara. Mugabo nubwo bamuhamagaye babona bageze muri maremare, ntaco Yesu ntiyababwiye ati boho murampamagaye. Oya, Yesu yarabikoze. Nubo arashaka kubikora ku buzima bwawe. Nubwo wari warasamaye, nubwo wari warasinziriye, nubwo wari warataye Imana, urashaka gusubira kandi kugakiza. Ndifuza kubona umuntu yegeze guta agakiza agomba kukakira, cyangwa umuntu atigeze yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe agomba kumwakira. Ndabigusabye, urashaka kucunyandikira ka message nimba ugomba kumwakira. Uraza kumva nimero zanje, uraza kuzumva ucunyandikira ka message nimba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ucutubwira nawe uherereye, turaza kugufasha kandi tugusengere. Ndizera ko Yesu azagufasha. Ikindi naco no kubwira nitwasenga ugira ukwizera ko Yesu azakugirira neza. Ikindi naco nimba ushobora gushika kwishingo rya Hope Church, ntuburo umugisha wo kuza kwishengera kugira ngo tugusengere. Ndaza no kuguha umwanya wo kumva intahe zabo Yesu ariko arakorera neza, ariko arakorera ibikomeye nibihambaye hajya kwishengero rya Hope Church. Reka muri uyu mwanya rero ndagusengere, ni wifata kugikiriza
kubw'umutwaro uwo ari wo wose aho uri hose upfukame niba byokunda, nimba uri muhira, nimba uri ku kazi, nimba uri mu nzira y'amasaha, nimba aho uri hose, nimba byokunda kupfukama, aho nimba byokunda kupfukama, ndagusaba upfukame kugira ngo dusenge. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, uri Mana yamitugirira neza, uri Mana yamituba hafi, uri Mana yamiseruka uko bukeye uko bwije. Uyu mwanya n'umwanya wawe Mwami, turaguhamagaye ko ugira ico ukoze ku bwa mwene data. Uyu mwene data afite ibibazo bikomeye, bimwe bitumarira, ibindi bigatuma kumbure yumva yohunga. Hari numaze kumva ko umenga yo kwiyahura, hari undi amaze kumva umenga yo komoka, hari undi amaze kumva ko umenga yo fata ingingo mbi kandi iteye ubwoba. Ariko Mwami, ndaguhamagaye kugira ngo ubatabare babere inyishu. Ni mu gihe nk'iki bakeneye ko ukora icyo ugira icyo ukoze Mwami. Ni mu gihe nk'iki bakeneye ko woseruka Mana. Ni mu gihe nk'iki bakeneye Mana ko wiyerekana nk'Imana kugira ngo batabare. Ibibazo bafise birarenze, barabona ko atayindi nzira bafise atari iwawe. Turaguhamagaye Mwami kugira ngo uhagarike uwo muyaga, uhagarike Mana ico gihuhusi, uhagarike iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo, uhagarike ivyo bintu bibi byose biriko biraseruka kuri abo bene data, maze abari useruka Mana ubabe hafi kandi ubagwanirire. Ndakwizigiye Mwami kandi ndakwizeye, ndizeye ko vyumvise Kristo kandi kubikoze. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo Mwami Mucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi uriko uratumviriza, uri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church. Muri iki gitondo ndagomba ko nawe Yesu akugirira neza. Nizere ko Yesu yagukoreye igitangaza. Nimba ari cyo Yesu yagukoreye, nyandikira muri message, inimero uraza kuzumva, maze nanje ndaza gushima Imana kuvy'Imana iza kugukorera. Ntugire ubwoba, Yesu araza kubikora. Reka ndaguhe zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Sindaguha zose, ni nkenya gusa bivanye n'umwanya, kugira ngo wumve ivyo Yesu ariko arakora hirya no hino. Nawe yo gukorera ivyiza, ntaco bitwaye ukomeze kose, Yesu yo kwitwararika kandi akakugirira neza. Egome, reka tumve izo ntahe. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ashimwe. Narimaze hafi nk'indwi zibiri ngwaye ijisho, yarimwo akantu kavogera imbone gutya, kuzuba sinashobora kubona ku metero nka 6. Habya avuze ngo tuze adukoreko, ngo Imana yamubwiye ngo adukoreko mu kudukiza. Ciye numva ububabare bwarimwo buba bumeze nka kujya kuntu wicwe n'itiro, nka kujya kuntu itiro rikujya. Arankoze ko aho nyene ciye numva buheze, amoso zacatangura kuza, ubu numva ndamahoro. Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Naje igihe nkoze ko ngaha maze igihe kirekire imyaka myinshi ngo ya masinezite, arankoze ko ngaha numvise ibiseru bihungurutse ari byinshi, nari nazivye ntivyakunda ko mpema, nari nkariwe nari maze imyaka myinshi bitameze neza. Rero arankoze ko igihe akoze ko ngaha ku ruhanga numvise ibiseru bicuncubuka cyane, numva biranteye ubwo banja kwicara hajya andunama, numva ubu nakize ndiko ndahema tangurane nimwe fisi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Hamajewe nukuri ni ikintu kibaye, ikintu ciza cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jewe ubwanje hari haciye iminsi ifise gisata ngwaye ngaha mu maso, igipane ngaha kimwe, ariko mugabo ngenda mbona arankoze ko, ngenda kubona ubushobozi bw'Imana, ngenda kubona imbaraga zije, mbona hari ikintu gikoretse muri jewe. Haraza ijwi ry'Imana rirambana ngo uhereye isaha
ngo ndagukijije. Haleluya. Ikindi kintu Imana inyeretse yaciye inzana ngaha nyene igenda kunyereka ndi ngaha nyene ahamagaze ngenda kubona ndera ngenda kubona hari gikorwa nagiye kubona ndiko ndakora ngenda kubona abantu bariko barahezagirwa mu buryo budasanzwe bivanye n'imisi narimaze ndiko ndasengera ikibazo ariko icyo ry'Imana riraza rirambarira ngo noneho ngo ntikikibaye ikibazo ngo ariko ngo kigiye kuzoba inyishu. Rero Imana imuhezagire cyane gose umukozi w'Imana. Haleluya. Hongera haza ijwi rivuye mu ijuru ku Mana rirambarira ngo ndababwiza ukuri umuntu wese yaje hano hantu afise ikintu yaje afise yashize imbere z'Imana mwemu yera arambarira ngo iki nico gihe uyu mugoroba niwe mugoroba mwemu yera ngo yari karagenderera ibibazo byacu. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Murabona kuno kuboko kwanje ubu ndakuduza. Ejo sinashobora kwikoma. Nari nameze nk'umugaye, imitsi kandya, aha nkabwira umuntu ntimfashe kuboko, akankanda bikanka sinashobora gusinzira. Ariko uyu munsi mu gatondo hari igicaniro nategeza kuja gusambura, ndagenda ndagisambura, hanyuma mpejeje kugisambura ndasenga Imana irambwira iti biraheze. Uyu munsi naje mbabara buke buke, ariko noneho ubu ndakomeye ndakuduza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu nashimwe cyane. Jewe nari singorane yuko hageze ko dusenga muhira, imisi yose umumama w'umuhira mpamagaye ati ingo dusenge. Igihe cyose naca numva umutwe umenetse nkumva ikizunguzungu. Naho nabanje gusenga ngaha ngiye kwicara naguma numva umutwe umeneka ibizunguzungu. Ariko mindwi nyene narigeze kurota nyene duhejeje gusenga twese nyene gumpagaze imbere y'ishengero ariko sinabona ko ndiko ndavuga ubutumwa canke ndiko ndashinga intahe. Ivyo ntavyo narinzi ariko naje ngaho umutwe uri kurameneka cyane mpagurutse hajya yuko biranka ko mpaguruka ngeze ngaha Pasteur arankora ko numva umutwe wose uraheze numva n'amaso yari karanda byose bihagaritse ariko je sinarinzi ko no hagarara imbere y'ishengero nk'uku ngo mvugire imbere ya mikroshima n'ubwa mbere shimye ariko murumva ko izo nzozi narose zishitse Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ahabwe icubahiro. Nijoro sinomenya ko nagize akantu kumuba ingaha mu magagi. Ndavyuka nk'uma saa 8 nijoro numva umuba ngaha. Alafu naguma numva indotombi nagize indotombi igihe numva ku kantu ko kariko karanyanga nafashe n'urugendo ndagenda muri interdip meze nabi cyane naduze meze nabi cyane mugabe igihe dusenze ntivyakunda ko miramate n'ubu ndumva gasonga kari kwambara ariko ko ndiko ndumva evolution cyo kimo na karengene byari bimeze nizera ko nakiri gitangaza canje cyo gukira Yesu abwe cubaye. Amen amen. Urosha kumira mate mira turaba. Amen. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Murumvise zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, ariko arabikora mu isi nzima, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Turagutumiye rero ku munsi w'uno munsi sizere zo mu gitondo misi yose guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu tuma dufise rero amasengesho twita zindukana na Yesu. Birakwiye ko umuntu azindukana na Yesu koko imbere yuko aja mu yindi mirimo sizere kugeza saa moya tuba tuko turasenga tuyegereza Imana. Ndagwaye kaze aho mu ishengero rya Hope Church ni mu Carama gahahe hafi y'ikibuga
harabana n'ikibuga kwibarabara bita iry'amabene. Ndagutumiye kandi uno munsi saa 9 n'igice aho tuzakuba dufise amasengesho, aho tuza gusengera abantu batandukanye mu mitwaro yabo. Turafise n'amasengesho yo ku Karago yamaba kwa gatatu saa 3, amasengesho yo ku Karago yamaba kwa gatatu saa 3. Turagwaye kaze rero nawe Yesu akugirire neza. Ariko kandi rero kwa Mungu turafise igikorane kiza kuba mu gatondo saa 2:30. Naho nyene tukama tubona ikiganza c'Imana. Ndagutumiye kabisa uze kuhashika. Sikure yahuri kuko igihugu cy'u Burundi ni kiraba kinini cyane. Ahantu hose urashaka kuhashikana bus, urashaka kuhashikana moto, urashaka kuhashikana taxi. Bivana ufise déplacement yawe biroroha cyane. Ufashe bus aho bus zikatira za Carama, zikatira kuri station. Ucubandanya nk'ugiye kuruzi Gikoma. Ni barabara ikurikira, ni hafi ya Gikoma. Ibarabara ikurikira iryo bita iry'amabene. Abantu benshi bamaze gufata iyo nzira baca bahabona hafi y'ikibuga, ari kibuga bahita ku kibuga. Naho ufata moto kayibwira ati njana ku kibuga mu Carama gahahe hafi ya Gikoma. Abamotari hafi nka bose barahazi, kiretse watanguye akazi ejo. Abamotari hafi nka bose barahazi, amataxi barahazi, na taxi velo n'amabus. Urumva bus yo gusiga hafi yaho. Ndagwaye kaze rero nawe uzuboneke ku munsi wa Mungu kugira ngo nawe uzubone ikiganza c'Imana. Ego turamaze kubona ibitangaza by'abantu benshi Imana yakoreye neza kandi yama yabagiriye neza, nta mpamvu nimwe yotuma nawe itakugirira neza. Ego cyane urashobora kuhashika mugabo cyangwa ugasanga ahantu habonye neza. Reka ndagwi nimero z'umuprotocole, ushobora kucuhamagara akaca kugenekereza neza canke akakubwira ati umumotari ndamubwire canke wa taxi. Na ahantu horoshe cyane nimba ku bantu bavuye kure mugabo bari hafi bo baciye bahamenya kuko haroroshe kubona, haroroshe cyane. Benshi bahita kuba Faraja. Nimero ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Izo nimero rero urashaka kuzihamagara nizo protocol aca kwakira kandi usanga bibaye vyiza cyane. Yesu aguhezagire cyane. Wari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Turagwaye kaze kabisa. Ni naho Faraja Group igira repetition, ni naho Faraja Group ikunze kubiri kwa gatatu niho bagiye repetition hajya isaha 9. Isaha 9 niho Faraja Group igira repetition ku ishengero rya Hope Church. Ego turagwaye kaze nimba ushima no kuza mu mugwi Faraja Group abantu benshi barawuzi. Ego turagwaye kaze rero muri vyose. Yesu aguhezagire ugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero ndagusabiye ko kubera umunsi mwiza cyane, umunsi w'umugisha, umunsi wo kubona ivyiza vy'Imana. Nimbura umudandaza, umunsi wo kunguka. Uzuravuga amena. Ukubera umunsi wo kunguka mu izina rya Yesu. Uyu munsi kubera umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu. Ya dossier yawe uyu munsi bize gupasa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi bya bindi byahora bikugirira nabi, byahora bigufata cyangwa uno munsi ntibigufata mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatuye ku byiza, kuribwa mu nda ndabihagaritse mu izina rya Yesu, kuribwa mu mutwe ndabihagaritse mu izina rya Yesu, kuribwa hari hose ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uja ku ishure uno munsi uronka amanota meza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ivyiza uno munsi bize kukubako mu izina rya Yesu Kristo. Abahora bakwiba uno munsi wafate mu izina rya Yesu Kristo. Abahora baguca inyuma uze kubamenya uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kubera umunsi udasanzwe, kubera umunsi w'umugisha, kubera umunsi wo kubona ivyiza, kubera umunsi wo kubona Imana mu izina rya Yesu Kristo ndabikwatuyeko. Amen. Ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera ku Carama gahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.